murakoze itariki 13 z'uku kwezi niho twabisikanya na Honorable Freddy aho yansigiye imigambi mikuru nzoheza naje nkabandaniriza ko umugambi wa mbere n'amahoro n'umutekano. Murazi yuko atamahoro n'umutekano nta na kimwe gishoboka gukorwa. Umugambi wa kabiri yasigiye yarambwe yuko nobandanya guhimiriza abene gihugu kukiza coronavirus. Umugambi wa gatatu umugambi narawutanguye ni umugambi wo kuzibira ibinogo mu gisagara ca Bujumbura kubera ibinogo birageramiye amabarabara. Umugambi ukurikira ni umugambi wo kwatsa amatara mu gisagara ca Bujumbura hakabona kuhabonesha neza, kuko murazi yuko ahantu h'umwiza niho n'abagizi ba nabi bikika, ugasanga baragiriye n'umuntu kamutera nibuye atamubonye. Rero uwo mugambi tuzowubandanya neza cyane gose. Hanyuma hariho umugambi nyamukuru wo gushiraho ibintu bigezweho muri kino gihe, ubuhinga bwa none bw'amaserivisi yo muri mairie bimwe bita informatisation. Rero ivyo uwo mugambi waratanguye, mugabo tuzobandanya kugira ngo tugume turi mu iterambere atagukoresha imisi yose amakaramu. Umugambi ukurikira murabona yuko hariho ibintu bise utugozi aho hacama imiduga myinshi ivuye muri interieur. Rero aho tuzogerageza tuhashire uburyo bwa none kugira ngo amahera ntazosubire kwinjira mu mifuko y'abantu, badushireho ubuhinga kugeza naho amahera azoca agenda directement mu ntuze mu mabanki. Ubundi mugambi na cyane umugambi ukomeye cyane gose ni umugambi wo gusukura igisagara ca Bujumbura. Duhejeje kugisukura, murazi ko imicafu dutegereza kuyegeranya. Rero iyo micafu tuzoyegeraniriza ahantu, aho hantu kongere tuje tunahubaka neza kugira ngo habe nyezina idepotoire aho guta imicafu. Rero ni haba n'iterambere ryabandanya, iyo micafu hazogera igihe tuyihingura kugira ngo ivemwo ibintu bitandukanye, nk'ibintu vy'ivyuma canke ikintu bita engrais chimique. Aho ni igihe hazoba habonetse ubuhinga buriko buratera imbere. Hariho ikindi yadusigiye kandi twiyemeje no gushariza igisagara ca Bujumbura. Turafise ahantu henshi ho gushariza, ico rero naco nyene tuzogikora kuko tugomba tugishire mu bisagara kibe kimwe n'ibindi bisagara byo mu isi yose, kuko ntitwosigara inyuma, na cyane ko ibikenewe byose tubifise hafi. Tuzobikora, tuzogerageza tubikore. Hanyuma hari ikindi gihambaye cyane gose naco nyene, murabona ko abana ba ruguru bahurumbira igisagara ca Bujumbura. Rero turafise abana benshi cyane gose mu gisagara ataco ariko baratumarira, bamwe bise les enfants de la rue. Abo tuzobandanya tubafata tubasubiza iyo baje bava. Mugabo rero muri abo bana tuzogerageza naho nyene tubonye tubasubiza inyuma bagaruka, tuzogerageza tubaha ibikorwa. Muri abo bana tuzogerageza dufata imigwi, tubonye umugwi wabisumbuye gatonya tuhise tubaha ibikorwa bimwe mu gifaransa bise corvée. Rero tuzobakoresha kugeza naho bazobona yuko mu gisagara utafise ico hakora saho kuba bahitemo basubira iwabo. Abato nabo tuzoca tubafata tubashire mu mashure kugira ngo tugerageze tubigisha karangamutima, kugira ngo ejo bazogire ico bavamwo, kuko umwana akiri muto umwigishije birasumba yuko kwigisha umuntu akuze. Mugabo abakoze bobo tuzobaha akazi k'inguvu kugira ngo bace basubira iwabo kuvuga ati aha sayi wacu. Hanyuma hari ikindi naco nyene tuzohava dukora,
ni aba badamu badandariza ivyamwa mu isoko yahora ari isoko ya Bujumbura. Barya nk'uko twavyiyemeje, tuzoja inama n'ingingo twumvikane, turaba ahantu tubashira aho tuzoba twumvikanye kugira ngo ntibaze barazerereza ivyo badandaza mw'ibarabara. Rero iyo ni imigambi mikuru twiyemeje. Hariho n'iyindi migambi mugabo mikuru tuzobanza dukore ico. Ubwo buryo tuzoburondera na cane nk'uko nababwiye ko amataxi azaraboneka, tuzokoresha ayo mataxi kugira ngo imigambi imwe tuyirangure neza. Nico gituma mvuga nti ico gisata ifako tugiteza imbere, tugiteje imbere amahera akinjira, murumva yuko n'imigambi ishoboka. Ico kibanza barakitwemereye mugabo ntiturakibona neza. Nitwamara kukibona neza tuzoheza tuce tucubaka neza kugira ngo kibe ikibanza cyo gushiramwo imicafu, kuko iyo micafu tumaze kuyegeranya tutegereza kuronka ahantu tuyisuka. Rero iyo micafu aho hantu barahatubwiye mugabo ntiturahafata neza kugira ngo tuhubake, kugira ngo imicafu yose tuzohora tuyishira ngaho. Ego amasoko nivyo, hari amasoko usanga harimo abantu bakenya kandi rukabaca uruhombo mu gisagara ca Bujumbura. Rero ayo masoko nico gituma navuze nti aba badamu bariko barazereza ibintuze ivyamwa. Hari amasoko usanga tudafisemwo abantu bakwiye. Rero tuzoheza twumvikane n'abadamu ayo masoko bayuzuze, kuko niyumvira yuko igituma badandariza mu gisagara ca Bujumbura hahora isoko ya Bujumbura ni impamvu yuko badafise aho badandariza nyezina. Rero nk'uko igihe isoko yasha abantu benshi baciye bagenda mu masoko atandukanye nka kwa Siyoni, tuzoheza turabe aho hantu amasoko hakiri ibibanza, duheze abadamu tubashire iyo nyene. Mugabo tuzovyumvikana, tuzobafata ku nguvu, tuzovyumvikana bavyanse naho tuzogerageza twongere tuganire batwereka aho babifuza kuzokorera. Mugabo aho tutagomba ko bakorera ni mu gisagara hagati ca Bujumbura. Isoko yo mu Kanyosha yarubatswe n'ivyo, kandi turabona yuko abantu bariko baradandariza inyuma y'isoko. Abo rero tuzobahimiriza kuko isoko yaraheze, tubahe ibibanza, tubahe umwe wese ikibanza ciwe kugira ngo isoko ntidandarizwe inyuma mugabo badandarize hagati na hagati aho bateguriwe. Ivyo vyofasha kuko burya abasuma bikika muri ico kiza nyene, abo bantu barashobora kubagirira nabi ugasanga n'uruhombo runini. Rero abo bantu kuri iryo soko rya Kanyosha tuzogerageza tubashiri indani, kandi twongere isoko yo mu Gisyo tuyifute bose baze kudandariza muri iyo soko nyezina igisagara categuye. Icifuzo nuko abantu baza kudandariza mu isoko. Bajya badandariza inyuma y'isoko ni bamwe bahunga amatagisi. Rero tuzohimiriza bose baje mu isoko kugira ngo ntituze turabona abantu baza baradande. Inyuma y'isoko hazo hari amaparking. Rero iparking niho ba parking haca bani isoko. Isoko izoba abantu bose bazodugurira indani mu isoko, hanyuma amataxi rero aboneke hatabaye amafraude ibintu biriya. Ico kibazo n'umugambi wa leta. Rero umugambi wa leta amakomine yose azoronswa uburyo. Rero nkuko navuze ndacari mushasha mugabo
ayo mahera ndazi ko bazoyatanga ku makomine yose kugira ngo ikomine yose yiteze imbere, hanyuma mugabo si ukwiteza imbere gusa, bazozana imigambi, hanyuma iyo migambi bazoyikurikiza, bazobakurikirana ati amahera twabahaye mwakoze iki. Rero hariho evaluation, na nico gituma amahera igihe yaronswe ikomine, buri komine izogira ati bo wala jewe ndaronsa amahera autant, ntegereza kuzokora umugambi uyu, hanyuma nzotanga icegeranyo n'akaryo mahera yakoze. Ivyo rero n'umugambi wa leta kandi intabandurwa. Ico kibazo ni kibazo nyamukuru nkoramutima, kuko tutamenye amahera yinjira, tutayabona, nta mugambi n'umwe ushoboka. Na nico gituma rero mu byo twiyemeje kuzorangura harimo guteza imbere igisata cyo kwegeranya iyo misoro, kugira ngo amahera yinjiye yose azomenyekane, hanyuma niho n'imigambi nyezina izokurikira, hanyuma na audit igashoboka. Kuko audit uje gukodita mu biro nk'uko ntaza amahera yinjiye akajyangana menshi yagiye mu mifuko y'abantu, ico ntigishoboka. Aho ni hamwe bazovuga ati naco baje gukora. Rero ico kintu cyo kwegeranya amatagisi yose tukayashira mu mabanki kugira ngo tumenye n'igitigiri cayo, ico kizofasha kugira ngo turangure imigambi, kuko ntushobora kurangura imigambi udafise amahera. Kandi amahera si leta izoyaduha, amahera tuzoyakura muri ayo matagisi. Ico kibazo abantu benshi barakunda kucibaza, mugabo jewe sinje gukoresha inguvu, na cyane ko muzi yuko meri ya Bujumbura, turi meri ya Bujumbura n'inzego z'umutekano nahoramwo ziri mu bushikiranganji b'intwaro rusange hagati hamwe n'umutekano. Rero urumva twese turi hamwe, turi mu bushikiranganji bumwe, ntaho umupolisi atokorera, ntaho umunyagihugu atokorera, donc hose rero tuzohakorera kuko turi mu bushikiranganji bumwe. Murakoze cyane bose.